The fans is a long time. Uviriza. Je rero je numuntu singwa ndamuramutse singwa ngwana. Okay. Mambo. The fans matibisinga. Reka kugwana. Mana shira ngena kwashimye. Matibisinga wewe. Unachoma shangu wewe. Nice. The fans nakwashimiyaga. Unanema shangu mara wewe. Unyinjira ubutima. Anda wewe ugenda kubitsa. Oya we. Mana shira ndakuba ndakura kwa. Reka kugwana rero. Akuti bali kuzimira. Reka kugwana. Oya. Kamera. Yes, hello bakunzi wa inyishu media meze fresh nanje bameze fresh. So uyu munsi ni so good uko mubibona kuri mic ni EL9 mutananirwa Mr. Romantic, Mr. Kidigenza. Yeah, behind camera. Bash ndamuvuge navugwa mwizina. Okay, uyu tukaba kumwe na boss wa inyishu media. Okay, kada mwakira. No? Okay. Ego. Hamuno munsi rubwa mbere kubona umukozi wa inyishu media tevye mugabo kubona nitavye apele ya EL9 ari impamvu kuko murazi ko ari ibibazo bibaye kandi uyu muramuzi neza ko ari umu ex wa nice. Rero no munsi ndabona mu president wanje kandi arashise mu president asa nk'umuntu yatevye gatoya ku kibazo EL9 yamamagariye. Rero EL9 si EL9 ni EL9. Okay, kuko wigeze kumbwira ko umu ex wa cyari batwa ariko ari EL9, kumbe ari EL9, Sasa ona akazi kawe. Bite bakunzi ba inyishu media ndibaza mwari mwibaje ko kuzaje atekereje ari hanyuma abandi ajadavuga koze kandi ari umuntu yivuge tujambo twinshi. EL9 vipi? Fresh. Ndabaramukije mwese rero ni kuzen John imbere ya kamera kuri microphone. Ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe cankwe bwakeye. Ndibaza rero twashobora gutangura ikiganiro kubera ko nahuje boss na EL9 ndi gusana natevye mabona nyene ibo sigaye bingora batumira sigaye bantanga kuri tele ugasanga bantangurira presentation biragoye. So boss vipi? Fresh mugabo gusa watevye sha. Ni munyihanganire gusa ngira ngo nasize nsinye kuri biro nasize nsinye de programme yambwiye. EL9 weho gute? Fresh. Urameze neza? Yeah, the best fresh. Ni freshere nyinshi? Fresh sana. Ndareze cyane ndiko ndakora EL9 uno munsi rero icaduhagaritse ngaha hari ibibazo biko biraba muri kino gihe bijanye n'umu ex wa EL9. Nibaza ko ariyo nizina giye ryavuye kubera yitwa Nice nawe agaca yitwa EL9. Nibaza ko ryavuye kuri EL9 nkuko boss yabivuze. So reka rero tugubaza na EL9 vipi uramwibuka Nice? Ndamwibuka brand ndamwibuka. Ndamwibuka ko yigeze gushaka kwiharisha ukuntu. None ibiki bigo bipasa mwe na Nice ko unya tubona ibintu tako biragenda neza. EL9 nibiko biragenda ibintu biko biragenda neza nkuko twari tuvyifuza. Nibiki biko biripasa hagati yawe na ngo na EL9 ngo na Nice kamaze gufata Dadi no wasuka ngo kamaze kugufata bwo karakwandukije. Narakandukije nyene reka bibava kwandukije karagufata karakwinjiramwo nose ndiko kazopfa kakuvuyemo ko kazomvamwo n'uyu akankuramo. Okay, fresh. So ngira muribuka ko nabwiye ko muri ibyo nabwiye ubushize wari wabivuze yuko Nice adategerezwa kubandanya akora muri inyishu media. Rero n'ubu twabonye ibyo wavuze biratashe Nice bamuhagaritse. Ntaco woba ubiziko niyo nshaka ushikeko ntaco ubiziko namushiriye mwurababarira uno munsi EL9 Vito, uno munsi EL9 niyo yamamagaye ambwira ati rero boss wa inyishu media bivanye n'icyumviro cyanje nigeze kukubwira ubwa mbere turi kumwe na Nice uno munsi cyashise kandi umusaza wiwe yabishizike kumugaragaro. Rero kuvyereka icyo kibazo ciwe kibazo cyawe wejeje kumubaza dukeneye neza ko aduha umuco. Yego kuvyereka ko umusaza abakeneye. Oya pana duke urazayo twabonye nyene ayo nahabone jewe yarankubise nyimba atavyo wabonye musaza yaranyikubitsi yeje jewe bwanje kwa bana isi barasara
job ganje umusaza we yaramamagaye ambaza ati n'ibyo bintu numva ngo biki ndamubwira ati jewe wa nanje ndavyumva uko kwena sinzi acambwa ati rero mvira bwire rero wa ti nyene boss we tuzovugana oya ndakubaza ko bana isi barasara oya none kubera iki babayagurika bose oya nukuvuga umusaza wa Nice nyakubwira ati ko akene ko tuvugana na jewe yambwiye ko akeneye ko muvugana akeneye boss urumva rero jewe ujya musaza wa Nice jewe namabara vraiment je sinzi gutuka umuntu ariko rero bivanye n'ikiganiro nigize kubona nabonye wewe ujya musaza wiwe muko bakorana na Nice n'umusaza wa Nice nace mvuga ati none uyu musaza wiwe afise ubwenge cyangwa n'umusasi je rero umuntu afise barasari wao umva boss ego Kabanesi suvuga ngo barasara no nuko Kabanesi ni basara gusa musaza wiwe yashavujwe no kujya kuntu Nice yagumaja mu media n'ubudaga navyakunda ntavyakunda gusa EL9 mu makuru dufise durumva yuko wewe kubera hari ivyo warigeze kutubwira n'akanwa kawe mu makuru dufise turumva neza yuko turiyumvisha muri twebwe yuko bifisemwe uruha kugira ngo Nice ari ndahagarikwa ku kazi kwa ntivyumvikana wowe wavuze ko inde jewe je na ruhara ndabifitiyemo ndakwibutsa ikiganiro twakoranye ndakwibutse jewe twari kumwe udusanze kuri biro uviriza rero watubwira ko avuze na message igera ngaho gato je sizi ibintu byo gushwana oya je siniko ndashwana boss kandi rero bakunzi banyishu media bakunzi bakunda ibintu vya show reka tube iyo show byamaze kuja ku mugaragaro na mpamvu yo kubinyegeza je ndi umuntu yubasha ariko rero rimwe na rimwe hageze igihe cy'intambara umuntu avuga ati reka nambura ishapo y'ubukuru cyangwa ibintu bya kanaka none man EL9 urafitaniye beef na Nice Chada beef dufitaniye je kubera iki bivanye n'imvugo uriko ravuga nyene kuri nyishu media namaze kuva neza ko wewe nushaka iterambere rya Nice byo bivuye kuki ndabimenye umva so kuvuga ngo ndamufitiye beef je na beef je ndamufitiye jewe urumva ahubwo umva ndabwiye ahubwo rero ndavuga ko iwabo babimenye musaza yemenya avant bo nyorega uviriza oya nyorega kubimenya kuko byamaze guca kuri nyishu media kandi nyishu media ni kinyamakuru kiguma gikurikirana n'abantu batandukanye umva rero EL9 plutôt urumva EL9 ni giki cyakuye amaguru yawe ukagenda ku musaza wiwe ukamubwira makuru ko Nice aguma korera ayamaze kumumenyesha makuru man Jesse washaka umuntu uviriza nukanciriyemwe silivupe je rero ndo umuntu yubashe kandi je rimwe nayo ndatekereza ariko nyene kusagurika imbere ya kamera abakozi banyishu media bazabana ko je bwa bundi n'umutandero kandi mbafise indero urumva je rero icatumye amaguru yawe yakura ari mu kibenga aho uba ukayatwara ari mu gihosha ukaja mu gatunguru ukagenda kumubwira musaza wiwe ngo wena jewe wavuze ko wagize ikiganiro na musaza ukaza oya je rero uvuye mu jamo make just uviriza EL9 uviriza EL9 uviriza oya EL9 L9 uviza ndakubwire je so shaka umuntu adashaka iterambere ry'uwundi icambere babimenye twebwe tumenye turugwaruka rumwe runganwe rumwe dushaka iki iterambere ry'ugwaruka tubatunganye n'umukuru we yigeze kubivuga ati none nkawe udashaka iterambere rya generation mungana biba biva kuki ufise amadaimoni ufise ibiki umva je so ngo ufise amadaimoni umva Just uvuga ko ategenda bikeneye nistabye ko nabi wabo kandi sinenge kubibabwira reka nakubwire rero urazi ko uviriza EL9 ndari kindi musaza we niwe nyihamagariye urumva musaza ubwiwe niwe nyihamagariye ambwa ati ibintu Nice ajamwe n'ibiki urumva ibintu Nice rukora je mu byo mu social media n'ibiki navyo nkeneye acambwa ati nimba ari bajya bayimukoresha ewa bagenda bake boss wa oya reka ndamwazija mu jyanyuma reka ndamubwizija mu jyanyuma mbega Nice yigeze kubwira ko nashaka ibintu vya rezo social twamufashe ku nguvu nka nyishu media nabyashaka n'ibindi yabikubwiye ibyo bintu yigeze kubikubwira yarabimbwiye yaguye ko ndabyashaka
oya apana nice musaza we oya nice we yakubwiye gute tuvuga nice ubwiwe Nese ubwe nitwiye twivugana nice nitunavugana kandi ndaza mfitiye ishari afitiye ishari kubera twabona turi kumwe na musaza wiwe nigiye cyatumye ukura amaguru yawe umuntu ubwiwe abyishakira ko amumenyesha makuru kugira ngo amahera y'amakaye aronga amahera y'amashuri bidace ku musaza wiwe we byatumye iki aya maguru yawe yakura atagenda kubimubwira akaba ari we umviriza Rozi boss umviriza ikintu kimwe umviriza reka tumtelefone nani nasi aze ubunyene tuje tumubwaza uri hasi mureke kwanza banzukiyo okay nani E9 wabaze kuvuga byinshi cyane urumva wamaze kuvuga bitari biki rero nka jewe umuCEO mbega uyu mujama umviriza umutibe mukiganiro twakoranye yavuze ko azokora igishoboka cyose nese ntabandanya akora none wumva atari yagiye kurega kwa musazaho none E9 wibaza ko nese atobyivugira nga wazi nese yoza kwanza umviriza oya we kandi kubaza wamaze kumutelefona nice namubwiye none reka kumubwira jige agezehi ayambwiye ko ari kwa oya mu bisanzwe je wakoze abanyishumede sinkunda umuntu adashaka iterambere ry'uwo we nice nguri nyaruka reka tuze kuko abazi ko ari mu vyago nariko arakora cameraman nguri abazi ko atariko arakora uzi ko atariko arakora amaze imisa adakora nuko mura mic ya nice good turugwaruka twese turabajene twese none uyu ndibaza ivyuyu mura igira ngaho E9 igira ngaho ndibaza ya telefone no munsi yambwiye ko nozana n'ikinyamakuru cya Nyishu Media kugira ashikirize ikiri ku mutima uno munsi yashikirije ibintu ubiriza kauze ndi konta nkora wana busana ndamuhera the fans is long time ubiriza twewe twara je rero je n'umuntu sinkwa ndamuramutse sinkwa ngwane okay mambo Nefasi mazi misinga we reka kukwana manager ugena kwa shimia mazi misinga wewe unajua shangu wewe nice Nefasi na kwa shimiaga unaniama shangu mara wewe unyinjira umutima handa wewe ugenda kubiteza mwase oya we manager ndakuba hande kura kwa reka kugwana rero akuti bali kuzimira reka kugwana oya kamera kuba kamera si kuba kamera kuba ishakirori nacho dukeneye kuba kamera siri